Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi ry'Amerika. Ikaze ku makuru yo kuri no saha. Inama ihuje bamwe mu bayobozi bakuru b'Irengero Angilikani yatangaje ko bitandukanije na Justin Welby, episkope wa Diyosezi ya Canterbury. Abi Canterbury hari abatekereza nkatwe, hari abafite uburyo babona ibyanditswe bivuga, kandi ibyo twarabihakanye cyane cyane ku kijyanye n'ababana bahuje ibitsina. Twarabyanze, twavuze ko icyo bemeje tutazakigenderaho. Uyu ni Musenyeri Manase Gahima wa Diyosezi Angilikani ya Gahini mu Rwanda. Ugutana mu mitwe gukomeye kwabandanyije uno musi wa gatatu mu mabarabara y'umugwa mukuru wa Sudani Khartoum ku musi ugira wa gatanu. Ayo amakuru hamwe n'ayandi twabateguriye ntihagiraho umuja ni mukanya. Reka duhere ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi, kuyavugwa hino no ku isi tutanguriye mu gutana mu mitwe gukomeye kwabandanyije uno musi wa gatanu mu mabarabara y'umugwa mukuru wa Sudani Khartoum ku musi ugira gatanu. Ni nyuma yuko agahengwe hagati y'impande zitana mu mitwe gasambutse. Fidel Nyongabo aratubwira ibindi. Ugwamo gw'inkoho n'amabombe gwumvikanye ku mugwa mukuru Khartoum. Ababa muri ico gisagara batangaje ko gutana mu mitwe gukomeye hagati y'igisirikare ca leta n'inteko ziyongoye kuri leta kwabereye hafi y'icicaro gikuru c'igisirikare mu gice kiri hagati ku mugwa mukuru Khartoum. Itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa Agence France Presse AFP ryatangaje ko abagwanyi biyongoye kuri leta bari mu modoka z'igisirikare n'amakamyo bakwiragiye mu mabarabara yo mu mugwa mukuru Khartoum, mu gihe indege z'ingwano z'igisirikare ca leta zariko zizunguruka hejuru y'ico gisagara aho zarasa mu bibanza by'abagwanyi biyongoye kuri leta. Abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi baba ku mugwa mukuru Khartoum batanguye guhunga ico gisagara inyuma yuko binyegeje mu mazu yabo mu kiringo c'imisi itari mike. Umuyaga nkuba n'amazi vyaraciwe mu bice bitari bike vy'umugwa mukuru kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye. Abantu batari bake barafise ubwoba bwo kuja hanze kurondera ibifungurwa. Igisirikare ca leta n'abagwanyi biyongoye kuri leta bari bumvikanye ku gahengwe inyuma y'uko Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za Amerika Anthony Blinken avuganye ku telefone na General Abdel Fattah al-Burhan ayoboye igisirikare ca leta na General Mohamed Hamdan Dagalo ayoboye inteko ziyongoye kuri leta. Akamo katewe na Blinken kari kamwe mu katewe n'abatari bake mu makungu gasaba ko amahoro agaruka muri Sudani. Urakoze Fidel Ngabo kuri iyo nkuru. Hano muri leta zunze ubumwe za Amerika ikigo c'itangazamakuru citwa Fox cemeye kuriha amadolari arenga miliyoni 780 sosiyete ikora imashini zo gutora yitwa Dominion Voting System. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Ibi byose biraturuka ku matora y'umukuru w'igihugu yo mu 2020. Dominion yaregaga Fox ko yayishebeje ibeshyera imashini zayo zakoreshejwe mu gutora ko arizo zatumye Donald Trump atsindwa nk'uko nawe yabisakuzaga cyane, zibira amajwi Joe Biden. Dominion yasabaga indishyi zingana n'amadolari miliyari 1,600,000. Ejo kuwa kabiri mu mujyi wa Wilmington, umucamanza w'urukiko rukuru rwa leta ya Delaware mu burasirazuba bw'igihugu, Fox na Dominion batangaje uko ari batatu ko bumvikanye ko Fox izishyura Dominion amadolari miliyoni 787,500 kugira ngo urubanza rutazabaho. Ajya kungana na 1/4 cy'amadolari miliyari 2,960,000 ivuga ko yinjije mu mwaka ushize mu buryo mbumbe, ni ukuvuga itarakuramo ibindi byose nk'imisoro, inyungu cyangwa se ibindi byose biteganywa n'amategeko. Indi sosiyete y'ikoranabuhanga ry'amatora yitwa Smartmatic irayirega mu rukiko rukuru rw'i New York mu burasirazuba bw'igihugu ko nayo yayishebeje ibeshyera imashini zayo kwibira amajwi Joe Biden mu 2020, bituma rero Donald Trump atsindwa. Irasaba indishyi zingana n'amadolari miliyari 2,700,000. Imashini za Dominion zakoreshejwe mu matora muri leta 28, naho iza Smartmatic zakoreshejwe muri zimwe na zimwe mu zindi leta.
urakoze Thomas Kamirindi. Leta zunze ubumwe za Amerika uno munsi wa gatatu yasavye Turkiya na Hungariya kwihutira kwemeza ukwinjira k'Ubusuwede mu ishirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu vyo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Turkiya na Hongiriya vyarazibiye ivyerekeye kwemeza ukwinjira icese k'Ubusuweda muri OTAN mu kiringo c'amezi atari make bivuye ku matati atari make yabaye y'Ubusuweda n'ivyo bihugu bibiri. Umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Amerika Lloyd Austin yatangaje ko biteguriye kwakira vuba Ubusuweda nk'igihugu kigira ica 32 mw'ishirahamwe OTAN. Yavuze ko biteze ko ivyo biba imbere y'ikoraniro rya OTAN ritegekanijwe mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Lloyd Austin yasavye ibihugu vya Turkiya na Hongiriya bicuditse na Amerika kwemeza ukwinjira icese k'Ubusuweda muri OTAN mu buryo bwihutirwa bushoboka. Lloyd Austin yabitangaje mu rugendo arimwo mu Busuweda. Yatangaje ko Amerika yongereje igitigiri c'abasirikare bacu mu Busuweda. Yavuze kandi ko bongereje ibitigiri vy'amato n'indege z'ingwano bigendera ico gihugu mu vyerekana kugene babandanya gushigikira bikomeye Ubusuweda. Ubusuweda na Finland vyasavye kwinjira mu ishirahamwe OTAN mu kwezi kwa gatanu mu mwaka urangiye w'ibihumbi 2022 hari nyuma yuko Uburusiya buteye Ukraine. Ivyo bihugu bibiri vyavavanuye n'imyaka 200 vyari bimaze ataruhande na rumwe vyegamiye ko mu vya gisirikare. Yamara mu gihe Finland yashoboye kwinjira icese mu ishirahamwe OTAN ku itariki 4 y'uku kwezi kwa kane, aho yabaye igihugu kigira ica 31 muri iryo shirahamwe, ukwemererwa icese k'Ubusuweda kuracagwanywa n'ibihugu nka Turkiya na Hongiriya. Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu bayadushikirije. Muriko mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya Amerika Zirwanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. I Kigali, inama ihuje bamwe mu bayobozi bakuru b'ishengero Angilikani yatangaje ko bitandukanije na Justin Welby, episkope wa Diyosezi ya Canterbury. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi. Inama irimo kubera i Kigali yateguwe n'ihuriro ry'Abangilikani ku isi rizwi nka GAFCON, bivuze Global Anglican Future Conference. Umuyobozi w'iri huriro umunyamerika Foley Thomas Beach uyobora itorero Angilikani muri Amerika ya ruguru yabwiye abitabiriye inama ko batagifitiye icyizere umuyobozi wabo Justin Welby. Aragira ati iminsi ishize twabonye Bishop wa Canterbury atandukira mu mwimerere w'ibyanditswe byera. Bakangurira abantu kwihana bakongera kwigisha ijambo ry'Imana bakareka gusigiriza ibyaha. Turasaba abantu kugarukira Imana bakimika ubutagatifu bigisha ukwera ku gushyingirwa. Mwicuze mugaruke ku mwimerere w'ibyanditswe byera. N'agahinda kenshi imitima imenetse, reka mbisubiremo nanone, birababaje n'umutima umenetse. Ntabwo twakomeza kumufata nk'umuyobozi mukuru w'itorero ry'Abangilikani. Ni igihe cy'amavugurura ku Bangilikani. Muri Diyosezi 44 zigize itorero ry'Abangilikani ku isi, 42 zose zitabira inama y'i Kigali. Iyi nama ihuje abagera ku 400 kuko bitangazwa n'itorero Angilikani ryo mu Rwanda. Diyosezi ya Canterbury ari naho hari icyicaro gikuru cy'itorero ry'Abangilikani ku rwego rw'isi ntiyagaragaye muri iyi nama y'i Kigali. Musenyeri Manasi Gahima, umwepiskopi wa Diyosezi ya Gahini, ari nawe itorero ry'Abangilikani ryakuriye, agaragaza ko bifuje ko Abangilikani bose bo ku isi bakongera kwibukiranya amahame yo kugendera ku byanditswe byera birinda ubuyobe mu nyigisho zitangwa. Gahima avuga ko bitandukanije n'icyemezo cyafashwe na Diyosezi ya Canterbury cyemeza umubano w'ababana bahuje ibitsina kuko bo basanga kinyuranije n'imyemerere yabo. Twarabyanze, twavuze ko icyo bemeje tutazakigenderaho. Niyo mpamvu twese abahuriye ahangaha tuvuga rumwe, tutemera ibinyuranye n'iby'ijambo ry'Imana rivuga. Umwuka mubi ujya kuvuka uyera ku mwanzuro wafashwe n'ubuyobozi bw'itorero ry'Abangilikani mu Bwongereza riha ikaze mu rusengero abakundana bahuje igitsina mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Abagize iri torero banasabye imbabazi abatinganyi kubw'igihe kinini rivuga ko ryamaze ribavangura. Canterbury n'abasenyeri bayo bemeza ko batinganyi nibazajya bava gushyingirana mu mategeko nk'itorero bazajya babaha umugisha. Gusa iri torero ryavuze ko ritazabasezeranya cyangwa ngo bemere abapasiteri kubashaka.
iki cyemezo nicyo cyarakaje cyane itorero Angilikani ryo mu Rwanda ndetse n'ayandi menshi anyuranye yo ku isi yiganjemo yitabiriye inama y'i Kigali. Rukundo Methode, umwepiskopi muri Diyosezi ya Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda, bagaragaza ko baha agaciro ibyo Bibiliya yigisha kuruta imico y'abantu. Bibiliya n'umuco w'abantu bisa n'ibihora birwana. Iyo rero birwanye dushyira imbaraga cyangwa duha agaciro ibyo Bibiliya yigisha, kuko biratuyemera nk'ijambo ry'Imana ryahumetswe nayo iradushyikiriza ngo rituyobore. Ubundi twari tuzi ko ibyo Bibiliya yigisha n'umuco nyarwanda wigisha no ko gushyingirwa ari hagati y'umugabo n'umugore kugira ngo ubashe kuvuka no ko umugabo n'umugore bahuye. Ubu se bagufata bakagushyingira n'uyu mugabo muzabyara iki? Bamwe mu mashyirahamwe y'abana bahuje ibitsina mu Rwanda ndetse n'abafasha ayo mashyirahamwe bagaragaza ko kuba hari amatorero yamagana aba bana bahuje igitsina binyuranije n'imyemerere isaba abakorera Imana gushyira hamwe. Bwana Karangwa izina twamwise kuko atifuje gutangaza umwirondoro we, agaragaza ko amatorero n'amadini ari yakwiye gutanga ingero mu kutavangura. Icya mbere ni uko mu Rwanda ni kimwe mu bihugu bidafite amategeko abahana, so rero bakwiye kugira uburenganzira nk'abandi Abanyarwanda bose ku maserivisi yose. Ariko iyo bije mu bijyanye n'iyobokamana n'imyemerere, hari igihe uba wumva bisa nk'aho bitumvikana uburyo umuntu witwa wenda ko arigisha ijambo ry'Imana, arabwiriza abantu bazi imbere y'Imana, aregereza abantu Imana n'icyo Imana yamutumye, ariko akagira noneho abasunika yigizayo batabasinavuga nabo, ntibaza mu itorero ryanjye, abantu rero nkibaza ukuntu umuntu uba ko yigisha abantu kumenya Imana, agarura abantu ku Mana, akari nabo basunika ngo bajye kure. Benshi mu bashyigikira aba bana bahuje igitsina bagaragaza ko kubaha akato ari ukubangamira uburenganzira bwa muntu. Kuri Manase Gahima uyobora itorero Angilikani muri Diyosezi ya Gahini, agaragaza ko uburenganzira bwa muntu bugira aho butangirira. Agaragaza ko uburenganzira bwose ari ukuri nangwa ari bwiza, nangwa siko bujyanye n'imyigishirize ya Bibiliya. Twebwe ndabivuga nk'umuntu w'Imana, uko umuntu azumva uburenganzira bwe ntabwo azumva ko uburenganzira bwe agomba kunyumvisha ko uburenganzira bwe ariko nanjye ngomba kugenda nk'uko wabitekereza. Inama ihuje abepiskopi b'Abangilikani yatangiye kuri uyu wa mbere, izasozwa kuri uyu wa gatanu. Ni inama ishobora kwemerezwamo uburyo bushya itorero rishobora kuyoborwamo nyuma y'icyemezo cy'itorero ryo mu Bwongereza. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Urakoze Assumpta Kaboyi kuri iyo nkuru. Umushikiranganji ajejwe umutekano mu Burundi aremeza ko uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Alain Guillaume Bunyoni atazwi irengero ryiwe. Martin Niteretse avuga ko ibiro vy'umushikirizamanza kizigenza wa Republika biriko biramurondera. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eloge Wiri Kaneza. Ikiganiro umushikiranganji ajejwe umutekano n'intwaro yo hagati yahaye abamenyesha makuru cabereye mu biriwe ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Yishura ku bibazo vy'abamenyesha makuru yarindirije amasaha abiri yose mu biriwe, Martin Niteretse yanse kuvuga mu zindi ndimi, ashima kuvuga mu rurimi rw'ikirundi gusa. Ikibazo cari kiraje ishinga abantu benshi nikijanye n'ikibanza ubu uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yabarizwamwo. Umushikiranganji Niteretse yavuze ko atawuzi irengero ryiwe ariko kubutungane buriko buramurondera. Mugabo ukuri nuko Parquet General de la République ifise ibyo yiketse ko mu general de police bashaka kumubaza. Nivyo baragize fuye perquisition. Bafise iyo batanga raporo ko je Parquet General ntimpa raporo. Nivyo bamurondera ko je ntavyo barambwira kuko urumva ntibashoboye kumubona. Niteretse ajejwe ubushikiranganji bw'umutekano yanagarutse ku ifatwa ryavuzwe ry'intwazangabo zibiri zifise ipete rya colonel mu gipolisi. Yatangaje ko Desire Uwamahoro atwara igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko BAE afunzwe akaba ariko arumvirizwa n'ubutungane. Mugabo nta kintu kinini yifuje kubivuga ko amenyesha ko ari dosi kiri mu butungane. Uwamahoro Desire umuseremu nibaza ko ntapfunzwe gusa yahinduriwe amabanga. Ariho uwamusubiriye mu vy'akazi gabo ko vyahuriranye nuko ngo bariko barondera intwazangabo nico baciye babifataniza ko mugabo nibaza ko ntavyo barambwira. Urumva dossier iri muri Parquet General de la République iyo bariko barayikorera. Uwamahoro narumvise bavuga yuko bariko baramwumviriza. Kuri uyu wa kabiri hari ikinyamakuru cegereye ubutegetsi citwa Kiriho candikira mu Burundi canditse kivuga ko wahoze ari umushikiranganji wa mbere yari afise umugambi wo kuzingamika igihugu akoranye na bimwe mu binyamakuru acafuza igihugu birimwo ivy'abarundi
Burundi n'Ababirigi. Umwe mu banyamakuru bavugwa ni Bob Rugurika, umuyobozi w'ikinyamakuru RPA gikorera mu buhungiro kuva gituriwe n'abantu bari mu myambaro y'inzego z'umutekano z'u Burundi mw'ijoro rya 13 ukwa gatanu 2015 umunsi haba ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu Burundi. Rugurika yakoze amatohoza menshi ku bibazo by'u Burundi muri aya mezi 8 n'imisi mike aheze Bunyoni yakombowe. Yahaye ijwi rya Amerika umwihwezo ukurikira. Kenshi ibintu nk'ibi iyo biko biraba muri CNDD-FDD haba hariho ubundi butumwa bwinyegeje inyuma yabyo. Ahaheze amezi arenga 8 President Ndayishimiye akuye umushikiranganji we wa mbere Alain Guillaume Bunyoni, haravuzwe byinshi muribuka amajambo Ndayishimiye yagiye arashikiriza aho yagabisha abantu avuga bene ivyo bintu by'amafaranga. Rero kubona ejo ku munsi wa mbere yararungitse abapolisi n'umutahe ngo wo gusaka ku rugo rwa Bunyoni bavuga ko ngo barondera y'amafaranga menshi hanyuma bakanayabura mu nyuma bagatwara imbwa tuzi ko zija gusaka ibigwanisho canke urumogi mu nyuma bakanavayo ahubwo abapolisi atana kimwe batoya ariko bagaca biba ngo na makuru twakuyemo abapolisi barivye ibintu byinshi byo mu nzu kwa Bunyoni kuko ngo ntibamusanzeho. Ivyo byose rero bikoreka ko hariho ico bigamije. Ku bwanje President Ndayishimiye nibaza ko ari karagomba gusamaza abantu. Kubwo umunyamakuru yigeze gufungwa kubera amatohoza ku mabi yakorwa mu Burundi yashize ahabona muri kahise, hari ibinyegezwa byinshi narijya biboneka ko atagahengwe kabonetse ku bibazo byari byavuzwe ko biterwa na Bunyoni. President Ndayishimiye yarigeze kuvuga imbere gukura General Bunyoni mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere, yarigeze kuvuga ko ngo hari abagenero bashatse kumutembagaza ngo bashatse kumukubita kudeta. Ico gihe hato havugwa Alain Guillaume Bunyoni n'abandi, mu nyuma arakura abantu, ariko byaragaragaye ko atamuco mwinshi no kuri kwinshi byari birimo kuko abantu ntibashaka gusenyura inzego z'igihugu, ntibashaka kwica umukuru w'igihugu hanyuma ngo ubareke kujya. Bunyoni arashobora kuba ari ngaho i Bujumbura, Bunyoni arashobora kuba ari hagati mu gihugu. Murazi uko bimeze kose igihagararo agifise mu banywanyi b'umugambwe, mu bategetsi mu gisirikare n'igipolisi. Amakuru yuzuzanya ijwi rya Amerika ryaronse kuva kuri uyu wa kabiri ni uko uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni yoba yahungiye mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Isakwa ryabaye ku nyubakwa zibiri za General Bunyoni mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura no mu ntara ya Rutana mu manuko bushira ubuseruko, ritegetswe n'umushikirizamanza kizigenza wa Republika Sylvestre Nyandwi. Icarivuyemwo ntikiratangazwa. Ku mutahe yasohoye ku munsi wa mbere yategeka gusaka amazu y'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere, umushikirizamanza kizigenza yari yanditse ko yikeka ko hoba hari ibifovya vy'amafaranga muri ayo mazu. Alain Guillaume Bunyoni niwe Murundi wenyene rudende kugera ubu afise ipete rya Commissaire de Police General ringana na General w'ingabo mu gisirikare. Eloge Urikaneza, ijwi rya Amerika. Urakoze Eloge kuri iyo nkuru. Tubutse nshuti mwese ko muriko mubandanya kumviza ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima twateguriwe kandi dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Kubona ubuvuzi ni iby'ingenzi ku bantu ahariho hose. N'ubushobozi bwo kubona serivisi z'ubuvuzi nk'izo gukumira indwara, gusuzumwa, kuvurwa no gukurikiranwa n'abaganga ku burwayi runaka. Raporo y'inama y'umuryango Africa Health ya 2021 yagaragaje ko 52% by'abatuye Afrika aribo babasha kubona ubuvuzi bakeneye. Inzobere mu buvuzi zivuga ko serivisi z'ubuvuzi zigomba kuboneka zihendutse kandi zitangwa mu buryo bukwiye. Abanyazimbabwe baturiye umupaka icyo gihugu gihana na Zambia baragenda bungukira muri serivisi z'ubuvuzi ziteye imbere muri icyo gihugu gituranye. Cyakora abategetsi ba Zambia bavuga ko abaturanyi barimo gukoresha umutungo w'igihugu cyabo kuko hafi ya 1/3 cy'abarwayi bagana amavuriro amwe n'ibitaro ari abanyazimbabwe. Umwe mu bantu bashyinguwe muri iri rimbi ry'Irusaka muri Zambia ni Marvis Sibanda, umunyazimbabwe wapfuye mu ntangiriro z'uku kwezi aguye ku bitaro bya kaminuza, ibitaro binini kuruta ibindi muri Zambia. Nta muntu waherekeje Sibanda muri Zambia cyangwa ngo hapfiriye hagira uza gusaba umurambo we. Lucy Kambanikwawo, inshuti ya Sibanda w'umunyezambiya, bahuriye ku bitaro yagerageje kumwitaho. Arasobanura uko yiyumvaga mu gushyingura Sibanda muri Zambia kure y'abavandimwe be. Nari nihebye kuko nari ndemerewe cyane n'akazi kenshi, sinabashaga kubyihanganira. Nanjye numvise merewe nabi kubona umuntu apfa gutyo nta n'umuvandimwe uri hafi. Kambanikwawo yavuze ko Sibanda yari yarasize abana 3 muri Zimbabwe.
Tafatsu w'Amasimba, umuforomo ukomoka muri Zimbabwe ukorera muri Zambia, avuga ko asobanukiwe n'impamvu bene wabo baza gushakira serivisi z'ubuvuzi muri Zambia, nuko ari ubuntu ku badafite amikoro yo kubwigondera iwabo. Ubasha kubona serivisi yose y'ubuvuzi ukeneye ku bitaro bya leta, kandi mu bisanzwe ni ubuntu. Niyo usabwe kwishyura, wishyura amafaranga make cyane, birahendutse cyane. Ikindi, abaganga hano baraboneka ahantu hose. Haba hari abaganga ku bitaro iminsi yose, ku masaha yose. Imran Raymond Veidia ni umukozi mu muryango udaharanira inyungu IK Charitable Trust, ufasha abanyamahanga barimo n'abanyazimbabwe baza muri Zambia baje kwivuza. We normally assist foreigners, especially Zimbabweans, in repatriation. Mu bisanzwe dufasha abanyamahanga by'umwihariko abanyazimbabwe mu gutahuka basubira iwabo aho baturutse. Tubafasha kandi mu bijyanye no kwishyura indorerwamo z'amaso. Nk'uko mubizi, biragoye cyane ku banyamahanga by'umwihariko abanyazimbabwe. NHIMA ni ishinzwe imicungire y'ubwisungane mu buvuzi muri Zambia. Abategetsi ba Minisiteri y'Ubuzima banze kwerekana ikiguzi kuvura abanyazimbabwe muri Zambia bitwara. Natali Mashikolo wo ku bitaro bya kaminuza avuga ko abanyazambiya bafata abanyazimbabwe nk'abavandimwe babo. Niba umurwayi ukomoka muri Zimbabwe aje, birikora ako kanya, uhita ubimenya ukibabona, ukamenya ko abanyazimbabwe batabasha kwishyura. Kandi iyo basezerewe mu bitaro, tuvugana na ambasade ngo turebe niba hari uko badufasha. Iyo batabashije kudufasha, twifashisha abafatanyabikorwa bacu. Aba bafatanyabikorwa barimo n'umuryango IK Charitable Trust wafashije mu mihango yo gushyingura Sibanda. Benshi biteze ko Zimbabwe yanoza urwego rwayo rw'ubuvuzi rusange, bikarinda abaturage b'icyo gihugu gupfira imahanga bashakisha ubuvuzi nk'uko byagendekeye Sibanda. Ntibyadushobokeye kubona ubuyobozi bwa ambasade ya Zimbabwe i Lusaka ndetse na Minisiteri y'Ubuzima i Harare ngo bagire icyo babivugaho. Nuruhe rwego rw'ubuvuzi cyangwa se serivisi y'ubuvuzi ikeneye kunozwa byihutirwa aho utuye? Iki ni cyo gihe ngo guverinoma bongera ingengo y'imari igenerwa serivisi z'ubuvuzi. My view is that most people should be sensitized about the importance of NHIS. Igitekerezo cyanjye ni uko abantu hafi ya bose bagomba gukangurirwa umumaro w'ubwisungane mu buvuzi, kugira ngo benshi muri bo bafite amikoro make nibaramuka barwaye babe babona ubwishingizi babashe kuvurwa no kubona imiti. Rero bisobanuye ko ushaka kuvuga gahunda y'ubuvuzi ku banyakenya bose? Yeah, the universal health care of all Kenyans. And if there are those who are not able to pay, yego, gahunda y'ubuvuzi ku banyakenya bose, kandi niba hari abatabasha kwishyura, leta yatangira umusanzu abatabasha kubona ayo mafaranga. What should be done immediately, it is to revamp the hospital with the proper medicine. Igikwiye gukorwa byihutirwa ni ukuvugurura ibitaro bigahabwa imiti iboneye. Icya kabiri, imibereho myiza y'abaganga igomba kwitabwaho kugira ngo nabo bagire umuhate wo gukora muri ayo mavuriro. Iyo ugeze kuri aya mavuriro yo ku rwego rw'ibanze, ubona ko hari imbogamizi nyinshi zitarakemuka. Nk'iya mbere, ntidufite ibigo bihagije bishobora gutanga ubuvuzi buboneye muri ayo mavuriro. Indi mbogamizi dufite nk'intara cyangwa se nk'igihugu cyose ni ukubona abaganga bita ku rubyiruko cyangwa se abaganga bahuguwe, kuko bavugana n'abantu b'urubyiruko, uko babaganiriza, uko baha serivisi uru rubyiruko. Wonderwosen Abebe Gebreyes ni umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango Global One Health Initiative. Yaganiriye n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eden Bekele ku nzitizi z'ibikibangamiye itangwa rya za serivisi z'ubuvuzi ndetse n'icyakorwa. The countries, regions, the continent Africa has to embrace one health. Ibihugu, uturere, umugabane wa Afurika hose bagomba gukurikiza gahunda y'ubuzima bumwe. Gahunda y'ubuzima bumwe ni iki? Ni uburyo bwo kureba isano ubuzima bwa muntu bufitanye n'ubuzima bw'inyamaswa ndetse n'ibidukikije, kubera ko nyinshi mu ndwara z'ibyaduka zandura abantu
barwara by'umwihariko zikomoka ku nyamaswa. 65% byazo cyangwa ahubwo binarenga zikomoka ku nyamaswa. Utekereje no ku bidukikije, nuko udukoko duto dutwara 75% by'indwara z'ibyaduka abantu barimo kurwara. Gahunda y'ubuzima bumwe rero ni ingenzi kuko ari uburyo buhurijwe hamwe bwa ngombwa mu kwitegura. Icya kabiri, nibwira ko ibihugu bya Afurika bigomba kubaka ubushobozi bwabyo. Kubaka ubushobozi ni ingenzi cyane, si ibijyanye n'abakozi gusa. Abakozi b'urwego rw'ubuvuzi mu bihugu bya Afurika baravunika cyane, ariko kandi no kongera ubushobozi bw'ubugenzuzi, ubushobozi bw'ibikorwa remezo bya laboratwari nabwo ni ingenzi. Tugomba kwemera ko ibi ari ibibazo ibihugu byose bisangiye. Rero Afurika ikeneye kuzamuka. Birumvikana ko hari ikigo gishinzwe gukumira no kurwanya indwara cy'ubumwe bwa Afurika, urubuga rwiza cyane ruhuriza hamwe gahunda zo ku rwego rw'umugabane. Ariko ibihugu bituranye ku rwego rw'uturere bikeneye nabyo kugirana iyi mikoranire nyambukiranyamipaka. Icya mbere navuga ni ikijyanye no kunoza uruhererekane nyongeragaciro. Uruhererekane nyongeragaciro ni imbogamizi ikomeye cyane cyane muri iki gihe. Byagaragaye ko isi yose ifite ingorane mu gukora ibikoresho by'urwego rw'ubuvuzi nk'imiti, inkingo n'ibindi. Rero Afurika igirwaho ingaruka cyane n'uruhererekane nyongeragaciro rudahagije mu by'inkingo kurusha ahandi. Afurika igomba kubaka uruhererekane nyongeragaciro rukomeye rugenewe urwego rw'ubuvuzi rwayo. Icya nyuma kandi, hari byinshi navuga, ariko nibwira ko leta za Afurika zigomba kongera ishoramari zikora. Ingengo y'imari zigenera urwego rw'ubuvuzi ubu ni ntoya cyane ku buryo akenshi ziba zirambirije ku baterankunga. Rero ntekereza ko leta za Afurika zigomba kongera umubare w'amafaranga zikoresha. Icya mbere, tugomba gupima ngo imbaraga zihari mu bijyanye no gukumira indwara zingana iki, izo gukumira ibyorezo cyangwa indwara zidakira zirangana iki. Kubera ko gukumira ni ukwita ku kugira igikorwa mbere y'uko hari icyangirika, sibyo? Ubasha kurokora benshi, ariko kandi n'ikiguzi kigenda kikaba gito. Muri Malawi inkubi y'umuyaga yiswe Freddy yararangiye, ariko ingaruka zayo ziracyahari. Ingaruka iyi nkubi yagize ku buzima bw'abantu ni nyinshi, kandi n'imiryango myinshi ihanganye n'intambamyi ku buzima zikomeye zirimo n'icyorezo cya kolera. Isuku nke yariyongereye bitewe n'ibura ry'amazi meza yo gukoresha ndetse n'ibura ry'ubwiherero buboneye mu nkambi z'abavanywe mu byabo. Iratuma abarokotse inkubi y'umuyaga yiswe Freddy bashobora kwandura indwara ziterwa n'amazi mabi zirimo na kolera. Mu gace ka Zomba mu burasirazuba bwa Malawi, banywa amazi yazanywe n'umwuzure nayo mu migezi ya hafi aho yaranduye. Tuvoma amazi mu ruzi ruri hafi aha. Uruzi rumanuka hafi y'irimbi riri haruguru gato. Muri ako gace harimo n'ibyobo by'imisarani. Uko imvura igwa, ibyo byobo byuzura amazi. Ibyo byose bimanuka bijya mu ruzi tuvomamo amazi, bidushyira mu byago byo kwandura kolera. Abana bacu nabo bafite ibyago nk'ibyo, kuko nabo ayo niyo mazi banywa. Gomeza Ninyasuru, umukozi ushinzwe gukumira ibiza, avuga ko hari indwara y'uruheri yadutse muri zimwe mu nkambi. Ibintu bikomeza kuba bibi kurushaho mu nkambi y'abavanywe mu byabo ya Trombo. Uyu munsi twahatahuye abarwayi b'uruheri. Rero urabyumva ukuntu uruheri rwandura vuba cyane ahantu nk'aha, ndetse n'uburyo ibikorwa by'isukura bifite uruhare runini mu kurukumira. Turasaba inkunga yose yaboneka, byaba ari ingenzi cyane. Katine Chale nawe warokotse umuyaga Freddy avuga ko bugarijwe na malaria kubera ubuke bw'inzitiramibu. Dukeneye inzitiramibu zirimo umuti, nitutazibona tuzandura malaria. Turabizi ko malaria ari indwara mbi cyane, byakoroha kuyivuga mu magambo, ariko malaria yica abana n'abakuze. Twese turi mu byago kubera ko inzitiramibu zihari ari nkeya.
imyuzure ndetse n'ibyangijwe n'iyi nkubi y'umuyaga mu gice cy'amajyepfo ya Afurika byateje impfu bivana benshi mu byabo ndetse biragoye kuri benshi kubona serivisi z'ubuvuzi. Ibihugu bya Malawi na Mozambique byari bimaze amezi bihanganye n'indwara ya kolera. aho ni naho turangirije amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri ino saha. turashimiye Nadia Taha mwari muri kumwe nawe Yanitanga ishaka kuri mikoro.